wamenye gukora kw'Imana iguha no kumenya n'ivyo yo gukoresha. Ushobora kumenya yuko ijambo riravuga ngo abazi Imana yabo bazokomera, nibamara gukomera bazokora ivy'ubutware. Ijambo rikavuga ngo niwabona umuntu w'umunyamwete, uwo muntu ntazokorera abanyarucari, uwo muntu azokorera abami. Nico gihe umaze kwime kumbe hari Imana ivuga ku banyamwete. Hanyuma ku bantu b'impano, abanyempano naganda babwire abantu bose batambutse bakagera kure bakarinda bapfa, washaka tuvuga tuti ni bamutama canke banyakubahwa, bari bafise ibintu bibiri: impano na discipline. Mukomeze mugire umwete, mugire na kwa kubaha ya discipline, kubaha abato n'abakuze. Turabaramutsa bivanye naho muherereye, turavuga ati mwiriwe bivanye naho muherereye. Turabona ibintu bimeze neza kabisa, abantu banezerewe, abantu baguwe neza. Tubamenyesha ko ari umusineaste Denis Rwantambara afise rencontre n'abandi basineaste basanzwe bakorana. Turabona Mama Star eka n'abandi tubona banezerewe, baramukanya bafise umunezero mudasanzwe. Turabona ibintu bimeze neza, hari abari kwitegura, biboneka ko hari ibintu bagiye kwitegurira bimeze neza. Tubona abantu babandanya kuza kandi banezerewe, tubona aba photographe bafotora, tubona kabisa hari hase Luka Diko Entertainment hamwe na Mimi Mileye. Aba bantu rero ahantu bayinze baza haba habereye ibintu bikomeye cyane, kuko nabo barakomeye. Turabona baramukanya banezerewe, reka turabe iyo biza guherera. Tubamenyesha kandi yuko ashobora kuba ari umunsi mukuru Denis Rwantambara ashobora kuba yagiranye nabo bakorana. Reka turaza kubibona neza, aho tubona ko hari akanyamuneza, ibintu bisa neza, ibintu bimeze neza cyane. Turabona Sabasi Inkuru Nziza aramukanya n'abandi, turabona ibintu bimeze neza cyane, aramukanya na Mimi neza, biboneka yuko bameze neza cyane. Turabona aramukanya na Diko, aramutsa n'abandi basineaste nkuko bisanzwe. Ibintu byiza cyane, baramukanya bamufotora, tubona yuko ari ibintu byiza cyane, bameze neza. Ego cyane, turabona hari ibyishimo bimeze neza. King Sabas aza gufata icicaro, tubona ibintu bimeze neza, bishimanye. Tubona Diko muri abishaho kamera arafashe icicaro. Reka turabe dukurikire, turabiza gukurikira, ariko turabona yuko ari ibintu bimeze neza, tubona gose ko bishimanye kandi bameze neza. Reka tubikurikire tuze kuraba mbega ibi bintu biza guherera he, mbega ni giki baza gukorera Denis nk'umusineaste wa filime. Ahantu nizona Sabasi Inkuru Nziza, ukabona Ahmed, ukabona Mimi Mileye, tumenye ko atari ibintu bisanzwe. Anita Jeje nawe nyine ari ngaho, urabona ko ari ikintu bashaka kwigako. Mbega ni giki cyane, ni giki baba bagira bakorere Denis, mbega birareherera he? Reka turindire turabe. Turabona ibintu bimeze neza, Ahmed ashika baramutsa aryohewe cyane, bigaragara yuko bafitaniye akanyamuneza. Reka tuze kuraba iyo biherera. Tubona Ahmed agiye gufata icicaro, tubona Denis Rwantambara wa musineaste, tubona kandi n'umujournaliste wa Radio Voix d'Espoir yitwa Beranda Yongeje yahishikiye. Urabona ko hakoraniye abantu benshi cyane, ibirori babitanguranye n'amasengesho. Biragaragara ko ibirori byatanguranye n'amasengesho, barabandanya bishimana batera dukuru, biboneka nyine ko bishimanye bose, kandi bigaragara ko bari bakumburanye.
reka turabiya biza guhorera. Turabona ko Diko ariko arasetinga ivya setinga, ngira setinga kugira abafata amashusho. Turabona Denigwa ntambara wa mu artiste kandi yarutse vuba, ariko abikora neza baganira na Amedea. Nibaza ko ariko aramubaza mbega wewe muri Intore Ntindi ubigenza gute kugira ukubita amavyuzi nkajya. Tuna Sabasi hari anezerewe, bami banezerewe, bigaragara yuko hantakira tumubona hajya na journaliste Radio Voix d'Espoir tubona ari kuganira, tubona gose ko banezerewe atakibazo bifitiye, tubona Mama Star ku gatelefone, tubona ko atangorane byafise. Reka turabe cyo baza gushikako mbega baza kuyaga ibiki, biza kugenda gute. Reka turindire tuze kuraba mbega biza guherera hehe, mbega nibiki baje gukorera Deni ko tubona mengo hakoraniye abastare gusa, kandi abastare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ahantu nzona Sabasi ndabisubiyemo, ahantu kandi unze bona Mimi ukabona Amede, menye yuko atari ibintu vyoroshe, bari ibintu bikomeye cyane. Mbega baza gukora iki Deni kwa ntambara nk'umustar wa filme? Reka turabe, turabona yuko bakiyaga ibintu bimeze neza. Reka tuze gukurikirana tuze kuraba iyo biza guherera. Reka turindire turabe. Badusabe uno mwanya tugarura ivyiyumviro kugira ico bakidukoranije ngaha muno mwanya. Ico umunsi usigura nico vuga, harimo bamwe tutazinanye tumenyane. Jewe nagomba sabe perezida wacu atubarire n'abashitsi benshi nje ntazi icyabazanye iki bakoranije ngaha. Umuvyeyi wacu twagwa tumusabe adusigurira abo bantu. Mwanya kubahwa Sabasi nziza, nyakubahwa Amede, reka mwanya kubahwa mwese basineyaste koraniye ngaha hantu. Naimvuze ati eka mwanya kubahwa izina ry'abasineyaste mwese muri ngaha hantu. Niteka cyane kubana namwe, ndavuga ati tugire amahoro n'agateka keza muri filme Ndundi. Ndongera kandi ndavuga ati mwanya kubahwa utandukanye journaliste wa Radio Voix d'Espoir Bella ari ngaha, nyakubahwa ujejwe ama media Diko Entertainment yamaze gushika ngaha kandi ari wari kabitunganya neza. Nyakubahwa Hunter Killer wa Large Media nawe nyene ari ngaha, hitmaker photographe adufasha cyane mu bikorwa by'amafoto. Nyakubahwa ntibagiye umuntu hari yambona amenga nahaguma nyinyegeza Hakim do Professor, musobanuzi w'amafilime y'ubwoko bwose. Ndavuga ati tugire amahoro n'iteka muri filme Ndundi. Ubwa nyuma kandi ndavuga ati mwanya kubahwa bakinyi beza cyane muhurikiye muri DL Production. Iteka ridasanzwe hivuga nkuko twokomera Imana amashimesha. Ntagiye kurandira, twatewe iteka cyane n'abavyeyi. Je murabona yuko bisa akanyamuneza ahaje nibereye mu bavyeyi. Nukuri n'umunsi udasanzwe kuba turi kumwe n'ibikomangoma nk'ibi, ndavyita ibikomangoma. Ndahera ku kintu cyo gushima, urya ikintu twabatumiye ko banashaka ntacyo dufise tubaha, mugabo babatumye ko nk'abavyeyi tubakeneye ibintu byinshi. Bashaka kuvuga ati none umuntu yadutumye kadukoranije ngaha
aduhikiye ntacyo mfise noba mugabo ahubwo nitwe tukibarondera kwikirera tubarondera ko byinshi cyane cyane bijyanye n'impanuro ukuntu twoca mu birenge byanyu. Burya iyo umwana ari muhira akuriye muhira, iyo ababyeyi bamuhaye indero agendera kw'izo ndero. Mugabo iyo umwana ubonye adakuriye muhira agakurira hanze, hari n'igihe usanga n'indero afise nyene usanga ariyo yakuye hanze. Bari nayo mpamvu bavuze ati reka tubatumeko mu rugendo turimwo natwe turiko turaca mu makanda yanyu, mumbure hariyo nk'impano bashobora kuba boduha, na cyane cyane ko ari nabo banatuvyara. Nk'akarorero nagira nshimire cyane nyakubahwa Sabasi Nkurunziza n'abandi. Jewe ubwa mbere nkitangura guhagarara imbere ya kamera, ukuri niwe yampagaritse. Arampagaritse arambwira ati gira ukurabe muri kamera. Ndavuga ati rero nabihererwa ishimwe n'Imana n'abantu. Rero ikintu cyatushikanye ngaha nico kugira twumvirize impanuro bashobora kuba boduha mu rugendo turimo. Ndababwira yuko uyu ari umugwi mu bo dukorana, ari ngo abo abakinyi beza cyane turi mu rugendo rwo kugira natwe tugira aho twokwigeza muri filime, turabe yuko dushobora kwevoriwa, turabe ko dushobora kuduga, natwe turabe ko twogira aho tugeze. Turacari turacari abana batoya, dukeneye impanuro zanyu, tutabafise ntaho twoshika. Akaba ari nayo mpamvu twari twifuje yuko mwoshika ngaha buri wese nk'umushitsi mwashyitse mu badukuriye, mukagira ikintu muduterereye nko mwijambo, mukavuga ati mwebwe aha mwogenda uku, mwogenda muzitwara uku, hamwe natwe tuzogera aho dushitse tuvuga ati tubishikanywe ko n'abavyeyi bacu. Dushimira cyane izi media, aba nibo badufasha cyane. Batwo basaba yuko natwe boza badukurikirana abantu tukiri hasi, bakadukurikirana ko ari gushobora gusanga dufise ivyiyumviro, mugabo ugasanga na za filime turagiye turazikoze ntizishitse kure, nubwo baba barimo ide ishobora kumvikana, mugabo ntishitse kure bivanye n'ukuntu batakuzi nawe batakumenyekanishije ngo ushike kure. Nongera amenyesha nko kuba ariko baradukurikira kumbonesha kure, murabona yuko Imana duteye iteka. Ni na presentation y'ibikorwa nk'umuntu azoshivuga ati mbega none abantu nyabaki bakora ibiki, bagira ibiki ko mbona bagize ibintu nk'ibi. Ku izina rya Denis Rwantambara hariko haracako filime Ishari ry'urukundo. Ni filime novuga tiko turakurugero rwacu tuvuga ati ni nziza, mu gihe bazokenera kuyiraba nkuzokumviza ibingibi azokwandike Denis Rwantambara, kandi azi iyo filime Ishari ry'urukundo izogira ico imusigiye kandi izogira naho imugejeje. Tubamenyesha kandi nuko mu minsi mikeya kandi tugiye kubazanira filime yiswe Deception. Iyo filime izokwigisha cyane mu bantu benshi. Rero nta menshi ifise yo kuvuga kuko hari benshi boyavuga nga, reka duhereye kwa nyakubahwa Sabasi Nkurunziza cyatumuhereza ijambo agire ikintu abarashobora kutuyagira, hanyuma baraza gukurikirana barakundana bashaka. Rero nabicaranye burya je mbona yuko nyene bavyumvise barakurikira, kandi uza kumva afise ikintu kinavuga araza guhaguruka akivuge. Mwarahezagiwe cyane. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Namukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Umugisha udasanzwe kubana namwe, umugisha udasanzwe kuba hagati muri mwe. Atakindi cyatuzanye atari kubana n'inshuti yacu Denis Rwantambara. Rero sinzi ko mpava ndonka byinshi mvuga, ariko bike mu byo novuga icyambere no gushima.
ni ugushima imana kubwiwe ni no gushima imana kubwayo. Igituma nshima imana turavye iyo twavuye tukaraba urugendo imana imaze kudufasha kubana natwe, tukaraba aho tugeze, hanyuma tukaraba niyo turiko turaje, turabona yuko dufise impamvu nyinshi zo gushima imana. Hari umuririmbyi yavuze ngo fise ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko imana izongirira neza. Nizera neza yuko ico kimenyetso canke ivyo bimenyetso nawe bifise. Rero n'abasineaste canke abafilmmaker ba hano, ibimenyetso, ikimenyetso kirenga kimwe yuko aho tuva niyo tuja hatandukanye, iyo tuja yuko ari heza, ivyo bimenyetso turabifise. Tugerageje kuraba aho twavuye tukaraba aho tugeze, amashimwe ni menshi, impamvu zo gushima imana twisanga ari nyinshi. Rero Deni yavuze ati icyatumye ndabatumira sikindi, nipfuza yuko mubana na DR Production, hanyuma mukagira n'ijambo mudutekereye, ijambo mutubwiye nk'abakuru bacu, kuko twifuza guhonyoza ikirenge mu cyanyu. Jewe ndavuga bike mu bigize mu byamfashije. Buri umuntu aguhaye impanuro ashobora kuruta uguhaye amafaranga, kuko hako umuntu yo kwama kurobera ifi yo kwigisha kuyiroba. Rero jewe nka Sabas Nkuru Nziza, reka mvuge amajambo make, nizera ko ari go rusenga ndobesha ifi, kandi ugo rusenga ntabwo ruri private, ni rusenga uwo ari wese ashobora kuronka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaha uhoraho niryo tanguriro ry'ubwenge. Reka nongere ko kano kantu, iyo umenye Imana biguha kwimenya, iyo umenye gukora kw'Imana biguha kumenya n'ivyo yo gukoresha. So shaka guhagara kuri no jambo, twese turi hano Imana yaraduhaye umutahe. Niba ufise ingabire ufise kapitali, igikenewe ic'Imana igukeneye nuko iyo ngabire yawe ikungukira, ikungukira umuryango, ikungukira igihugu, ikungukira ishengero, ikungukira n'abagukikuje. Imana ishimwe. Izi mpano dufise ni nka za taranto, wa mugani w'itaranto, umwe habwa zingahe, undi agahabwa zingahe, undi agahabwa zingahe. Igikomeye ico mwene gutanga itaranto yashaka, ntiyashaka kuraba uwahawe nyinshi n'uwahawe zike, ahubwo yashaka kuraba umwe wese izo yahawe yazikoresheje gute. Kuko Imana ntizokubaza ibintu itaguhaye, izokubaza ivyo nyene ufise, werekane n'ingene wabikoresheje. Wowe namba wahawe zibiri, sawa, koresha izo zibiri ariko zikoreshe neza. Uwahawe zitanu nawe nakoresha izo zitanu azikoreshe neza. N'uwahawe ntaje kuyizika, nawe ne nayikoreshe, ayikoreshe neza. Databuja umusazoza tuzotangira raporo nziza. No kuvuga ngo navuze ano majambo, iyo wamenye Imana iguha kumenya nawe niho wimenya, nawe niho umenya uburiwe. Hari jambo Amede akunda kuvuga ati filme nihishurirwa. Nihishurirwa kwa kundi babandi bandika ibitabo, wumva Yohana ngo nari mu kizinga Patimo, hanyuma mbona, amaze kubona aragenda arandika. Natwe dufise uburyo Imana iganira natwe mu kuduha zino sije canke bino bintu bishobora gufasha la société, bishobora gufasha abantu. Ariko kandi il faut faire attention, hari ubwami bubiri, hari ubwami bw'Imana, hari ubwami bwa Satani. Ubwami bwose bufise abantu babwamamariza, bufise abantu babukorera kampanye. Uravye nabi ushobora kwihotruva uri gukora filme ariko zikaba ari filme zikorera kampanye Satani. Ivyo birahari.
ni no mpamvu navuze ngo kumenya Imana biguha kwimenya. Tumenye ko turabakozi b'Imana, turabavuga butumwa. Nubwo tudahagara mu ushobora kudahagara muri eglise ngo uvuge. Jewe nkunda kuvuga ngo agatuti kanje canke altari yanje ni GN. Aho nshaka gutanga impanuro ndayicisha kuri ya altari, kuri ka gatuti kanje. Nawe urafise agatuti kawe uhora ucisha ko ibikorwa, uhora ucisha kwivuga butumwa. No kuvuga ngo rero igituma dukeneye Imana cyane muri bino bikorwa ni kugira ngo tumenye mbega tuvuga iki mu gihe ikihe. Igihe wumvise ijwi canke kumva yama inspiration ari karaza ntuyafate nk'ibisanzwe. Imana ishobora kubira ikiyavugana nawe ati genda ubwire ubwoko bwanje. Twebwe twari tumaze iminsi turi muri filme yitwa Ingaruka kuri jewe no mu gusozera bayumvirije navuze ati ingaruka kuri jewe ni inyandiko canke ivyete nagiye nandikira abantu batandukanye. Hari ugwete nandikiye abashinganaye n'abapfasoni, hari ugwete nandikiye imisore n'inkumi, hari ugwete nandikiye abantu bahuye n'ingaruka z'ubuzima ubu na buriya bivanye n'ibintu baronderewe ubwo batirondere, ariko ugasanga ariko baba mu buzima bubi bubabaje. Rero aho hose nagerageje kugenda ndatanga impanuro, kandi ndashima Imana mu ntahe dufise nuko ari abantu benshi bagiye bahinduka. Turafise abashingana n'abapfasoni badushingiye intahe batubwira ko filme zabafashije. Turafise abasore n'inkumi, turafise n'abandi bahuye na burya buzima byafashije. None nimwumva ko turi mu kazi k'Imana. Imana ishimwe. Turi mu kazi k'Imana. Rero tumenye uwo turiko turakorera, nico turiko turakora, nico turondera. Nongere ko kano kana iyo umuntu atazi ico ashaka apfa atoye. Hano hari amafanta menshi n'amazi. Mu gihe wewe bokubwira ati tukuzanira ifanta yihe piyuzanye, oya si piyuzanye, ndafise iyo nshaka vitaro, kandi buze nshobora kuvuga ati bihe kuko niyo nshaka si piyuzanye. Rero natwe mu buzima si ugupfa ico dutoye, oya menya uhuri. Ndavugana cyane na Denis, niwe visionnaire. Menya uhuri, menya icuri, menya icurondera. Mbega ico kintu uri kurarondera wogishikako gute? Aho rero akeneye ubwenge bwawe, ariko ubwenge bwawe hazogera ahantu gusa naho urangirira, ugakenera ubwenge bw'Imana. Hamwe n'ubwo bwenge bw'Imana rero, Imana ahanini izoguha abantu, izoguha no amede mwicaranye, izoguha no sabasi. Hari Imana itazoza ngo mwicarane ngo Deni, urumva rero ngo tugire conversation, ngo ndakubwire ngo filme yawe, ngo amategeko ya filme naya, gutegerezwa kubikora gutyo, utegerezwa kubikora. Wahawe abantu, abo bantu bahawe rero niba utegerezwa kugira nk'icitegererezo canke kwigirako. Begere, saba impanuro. Chaque fois ugomba gukora igikorwa ntiucigungane, egera umwe canke babiri mu bantu wizeye, ubabwira ati je mfise igikorwa iki niki. Jewe sintinya kumuhamagara Amede, nkambwira ati Amede ofeted ko ndakora filime imeze uku nuku. Natoya amazina ya naya. Nirihe wumva umengo rirafitinga cyane. Akambwira ngo koriye. Ngwiri numva umengo rirafitinga cyane. Jana kubwira okay, ino story yanje imeze uku nuku. Umva nashaka kubitwara gutya, akambwira cha. Nibyo ariko bitwara gutya byo twika kuruta. Nukuvuga ngo siniyemera, ndiyemera. Ahubwo kwiyemera kwanje menya yuko l'union fait la force. Inguvu zawe n'inguvu zundi mu gihe zoterana zitegerezwa kuzana ikintu gikomeye. Na Amede ntakora wenyene. Hari byo mutazi. Amede ntakora wenyene. Yanditse filme abari kumwe n'abandi bantu, bakayidiskitako, bagaharira, bagahindura ibintu bimwe bikagenda birahindagurika. Rero nawe Denis Rwantambara n'abandi bose muri hano muri ko muranyumviriza, namba muri aba realisateur canke musanzwe muri abanditsi, no kumenya ko filme atari gikorwa c'umuntu, ni gikorwa cyategerezwa gukorwa na bangahe. Rero nawe izo mpano nuzigenderako izo biza bigufasha. Ni wisunga Imana
ukisunga ijambo ry'Imana, ariko kandi ukagira approche abantu ushobora kukwegera ugahanuza ukavuga ati ngira inama, bakakugira inama, ibikorwa byanyu bizokomeza kugenda bitera imbere. Hanyuma reka nsozere hano kuri question y'abakinyi. Namwebwe murakeneye kumenya iyo muva niyo muja, ntugende nkuko umenga ugiye gutakaza umwanya wawe. Oya, genda ufise vision kandi ugati ino vision ntegerezwa kuyishikako vyanka vyakunda. Nimwige a partir y'abakuru banyu, nimugire abantu muhanuza, abantu mugisha inama. Hanyuma mvuge kano kantu, ibanga nabonye mu kugira ururanirwe ni ukumenya kunezererwa umugisha w'abandi. Umenye kunezererwa umugisha w'abandi. Intore ntindi muntu uze muri 24 heures ikubise 5. Oh wow, wewe waronse 2000, ça va Mana, uzongira neza, hariho umunsi bizogenda neza. Twoza kubaza amateka Amede ntabwo atanguriye kuri 5 bene data, akubwira ko batanguye bobo niyo YouTube ngira ngo bataramenya yuko ibaho bagenda gucuruza amaseka. Je Amede urazi gituma ndamwuba, ndamufata nk'umuntu yasituye umushike. Abantu mwavukiye ni Bujumbura bihave bagora gutahura umushike. Hari usanga ari ahantu bamaze igihe kinini batarima, aho hantu haba hagoye, naho ntaharimi haba hagoye. Imana ishimwe, aho hantu haba hagoye cyane kugira ngo umuntu arime ave ngaha ashike hajya ujya mu yicaye. Abanyabujumbura ntabyo muzi, muzoze ndabadugane ruguru murabe ibisinde. Umva mu kugira ukuremo igisinde, ukuremo ugwiri, ugwana intambara. Rero bano bantu hari ibisinde badukuriyemo. Jewe ntanguye muri 2020, urumva ni higa yejo, ariko muri 2020 hari umugisha ndikondageraho. Hari umunsi mba numva ati umunsi mwa Amede nzomujana ahantu ndamugurira inkoko, urumva arana yitwa ku nkoko nkunda no kumujana nkamujana hari ibisinde wasituye. Nanje nshitse njanshikira ahantu horoshe hamaze kurima, ndimye bica birakunda, ca ndateragira mbona biremeye, ndasoroma mbona biremeye. N'ubu ndi ku kazi, nejo nzoba ndi ku kazi, nahige ejo nzoba ndi ku kazi. Hari abantu bakoze, bano bantu dutegerezwa kubigirako, bano bantu dutegerezwa kubafata nk'ivyitegererezo, ariko bano bantu dutegerezwa kubagira n'abagenzi. Utegerezwa kubagira abagenzi ku buryo akakubakiye uzomwegera ukamubwira akagufasha. Rero nariko ndavuga ikintu citwa kunezererwa umugisha w'abandi. Kunezererwa umugisha w'abandi ni hahandi ubona hari umuntu vyemeye byaciyemwo cyane naho bitaragenda neza, ukavuga Mana ndagushimye ku bwanaka, namba nakumugejeje hajya naje umunsi uzohangeza. Mwico gihe Imana iraba ukuntu unezerera umugisha w'abandi nawe bikazika kugirira neza. Rero simvuge byinshi kuko hari n'abandi baza kuvuga, ariko Denis umuhungu wanje by'ukuri twatanguranye muri casting ya 2023, hanyuma atangura gukina muri filme yanje Ingaruka, kandi yahagitse ikiganza ciza ku buryo nawe yavuze ati okay, nataka nithubutu, ngomba nanje ngerageze nkora ivyi wanje. Hari gihe mpora ndamwicarika nkamutuka nkahakwa kumukwega amatwi. Rero hari ivyo ntovugira hano, ariko arazi ko dusanzwe tuganira, ndamugira inama, ndamuhanura. Jewe ndahari, kandi si jewe jenyene, n'abandi barahari, n'abandi barahari. Ukomere, ejo giheza bizogenda neza. Ejo bizogenda neza. Ugwize ubwitonzi, ugwize guca bugufi, ugwize kubana n'Imana. Nakubwiye ngo kumenya Imana bizoguha kwimenya, uzomenya ugukora kwayo, biguhe no kumenya ivyo yo gukoresha. Imana ishimwe. Iyo wamenye ugukora kw'Imana iguha no kumenya n'ivyo yo gukoresha. Ushobora kumenya yuko ijambo riravuga ngo abazi Imana yabo bazokomera, nibamara gukomera bazokora ivy'ubutware. Ijambo rikavuga ngo niwabona umuntu w'umunyamwete, uwo muntu ntazokorera abanyarucari, uwo muntu azokorera abami. Mwico gihe umaze kwime kumbe hari icyo Imana ivuga ku banyamwete, kumbe hari umugabane wanje,
kumbe nanjye singomba kuba nyarucari. Imana ishimwe. Bizoguha kugera kure. Numva nta byinshi novuga, nta rindi banga. Umwe noze ngo siri ni Yesu. Haleluya. Siri ni Yesu. Rero niwagira uko guca bugufi ugakomeza ukiga ugakomeza uzokomeza utera imbere. Rero ndabakeje bantu mwese muri DR Production, Imana ibahezagire kubikorwa mudushikiriza, ariko kandi mugwize ubwenge, mugwize kwiga, mugwize guca bugufi, mugwize kubana n'abandi bantu. Hano harimo n'abandi bakobwa mugomba kwegera nka Mimi mukamasitsi, none siri ni gani? Akababwira ati siri ni Yesu, ariko vyagenze uko uyu. Imana ishimwe. Amina. Yes, hariho ba Jeje, Anita, Jedidia n'abandi. Rero mukomere, ariko kandi mwumve ko mutegerezwa kugira abagenzi babandi namwe musaba impanuro, bakabaha impanuro nziza, hanyuma tugire vision yo guhindura buno Burundi tubugire bwiza, abarundi tubagire beza. Hari ingeso dutegerezwa kurandura, tukarandurana n'imizi. Ni bande bazovuga? Hagara kuri ya altari yawe, nanje mpagara kuri ya altari yanje, tuvuga ubutumwa bwiza, abarundi bafashwe, abanyarwanda bafashwe, n'abandi. Imana ibahezagire. Nakoze cyane kuma kano kanya no kunyumviriza. Sinovuga vyose, ariko kuko hariho n'abandi baza peut-être kugira ico bashikirije, ariko muri bike mwumve yuko siri ni Yesu. Kumenya Imana izoguha kwimenya, kumenya gukora kw'Imana bizoguha kumenya n'ibyo yo gukoresha. Imana ibahezagire. Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Inge nambare rero je nta bintu byinshi nza kuvuga. Nahoze numva umuntu bashobora kuba bavuga ngo nararibonye, narimotewe, nararyumvise, ugasanga ivyo byose ntacyo afisa bivuga. Byibura agize Imana hakagira nk'ahantu yaciye agahita kubisa ingumu, iyo ngumu yakubise niyo ishobora kuvuga ati yego yarakomeye. Mugabo we ntazi gusobanura gutuma kubika bomora ahantu bikamunana gusobanura. Ariko mu gihe Sabasaba yavuze, jewe banumva nta bintu birenze novuga, kubera mu byubahira guma ari mukuru wanje, naho mu myaka atashobora kuba mukuru wanje. Nico rero ku manuro yatanze vraiment je l'ajoute rien, ariko sindi miyindi. Mugabo ntabaye ikinyoni kuruse kitavuze, hari icyo novuga. Nongeye ko kuntu twese ako kantu twese twako turi novora ngo siri ni Yesu. Icyo nico kintu ca mbere. Bo peut-être hari abatamuzi cyangwa hari abatamwisunga. Mugabo nagira ndababwira abatazi Yesu n'abatamwisunga bose, abantu batobora bagatobora neza, bisunga bijya byiwe nyene. Usanga batanamuvuga, batanamugukasanga bisunga kujya kuntu kwiwe. Nico bituma rero kuri twe twagiriwe ubuntu tukamenya Imana, twisunze uwo donc ico no kuvuga akaranga mutima Yesu yatuzanyemo, turatobora. Hanyuma ku bantu b'impano, abanyempano, naganda babwire abantu bose batambutse bakagera kure, bakarinda bapfa washaka tuvuga tuti ni bamutama canke banyakubahwa, bari bafise ibintu bibiri: impano na discipline. Tayari ivyo birakunda. Peut-être umuntu afise impano kwera aratobora, birazwi, twese turamuhurumbira. Muga kenshi bipfira hagati y'adafise discipline. Nagenda nababwize no kuri, niyo uje ahantu bakakubwira ntacu uzovamwo. Marabonye aka video ntuze yasohoye witwa Harmonize, nkubwira ngo ntuzotobora ngo nero, ukabona abantu bose bakubwira ko atacu uzovamwo, nawe wiraba ukabone ko ivyo uri kuragira vraiment atacu uzovamwo. We cawumira kuri discipline, ufatire hajya nyene, kandi ntusohoke. Nimba waranje muri filme ntucuvamwo, fatira kuri discipline. Nta mpano mfise, nta mpano mfise, ariko impande ya Deni nibukebuke nzofumanza ndaza ndamuherekeza, ndamufatira discipline, ndamutwaza ibintu
je mfise abantu nuno munsi twikorana kandi bavuze bati Ahmed ziba ca nziba nta nabo muzi mwebwe barahari avuze ati Ahmed iyo filime yawe ndarase bisohoka barahari ca nemera na nimigeze mwamenya nta kintu banakoze kiboneka mugabo discipline yabo yavuze yambwiye ati nturekure uwo muntu kiraza kongera ko iki Sabasi yavuze cyo icyo ndakibagiye kandi ndagihoze hariho ikindi oya nibutse yuko ntakwiye kuza ndasubiramwe ibyo yavuze kameme ni mutama kuri jewe sishobora kuza ndasubiramwe mugabo ikindi ngomba mvuge cyanyuma nico novuga esprit d'équipe kuba wumva uri bukore wenyene yego pe uzona bikora kandi bizogera hejuru mugandagira ndakubwire ko bidakomeye bijya bintu uri kuraduga udafise esprit d'équipe nibikomeye byubatse novuga ko byubatse n'ibinobonobo benshi barabyumva cyangwa ibifurifuru wafata yes ariko iyo uri kumwe n'abandi menya kuri gukoresha amabeto n'amasima akomeye urubaka ugize imana kikaduga dufate ko sinema ari umunara ugize imana umunara wawe ukaduga kugera hejuru uzi ko muri 3 4 5 umenye yuko icyo kintu cyawe naho atari imana yonyene yagufashe kucubaka naho hozanya mu gigema n'ikimanyu ko cyubatswe n'abantu benshi kandi bakorenije imitwe hamwe kandi esprit d'équipe simaka ngo ufate deni ngo dukorane no esprit d'équipe ni kakanu Sabasi yagobe kamwe nimari ngaho kute mutamubaza cece nita ngujya mwegere Ahmed mubaze no nagenda bakarorero kamwe mu misi yahera tuko turakora filime yitwa Intore Ntindi mu nta abantu bavuga ngo banabivuze iyi filime itarasohoka ko mimina mwirukanye mimi isara sinayikugiye yose imbere yuko ndayisohora numva mimi avuze ngo wow ndavuga ntanzo tobora mwico gihe Sabasi yonshigire ntahe Intore Ntindi abakinyi bose babanza bo filime zanje zose imbere y'indwi babanza ko bafise script bakambwira ati Ahmed aha hantu no iyo niyo bita esprit d'équipe Sabasi arafisa ibintu byinshi yasihinduye muri ijya filime Intore Ntindi arambwira ati Ahmed akikanu ntiyambwiye ko kadakunda mugahe arambwiye ko mpamvu nizi akantu ndabona atari sawa ngo aha sobanurira ukunuku ahindura utwo turi mutuwa twavumishije filime utwo yahinduye esprit d'équipe rero siyo gufata ngo umwe ngo twifate turi batanu ngo tugire contrat ngo tuzokorane oya esprit d'équipe no kumviriza umuntu wese yakuza bijambo rijanye n'igikorwa cyawe ukamwumviriza nimba ari bihinduka ukahindura ariko ntubikora bete ari bidahinduka urabireka muga ukaba wagiza abo wumviriza je rero nta byinshi imvuga ariko sisa nta byinshi ndi buvuge kandi ntabikoze ndabengeze ngaha mpereze mu kubakeza ukeza Deni abantu muri kumwe rero na Deni agira ndabahanura namwe bw'akantu mwagira mwigira niko gahora gafasha Sabasi ko gahora gafasha abamimi aya ujya mutipe yitwa Feba n'umumeme bari ukuntu kajya kantu kawe kuza kuntumira nako kuntumira yaranyandikira arambwira ati ndagukeneye sawa nabutse ndabura umwanya wa mbere arambwira ati ndakurindira angira saba amafaranga muri iki gihe nikeneye ko nta muntu yo kwiruka ko bagusanga aho amafaranga yasa bihumbi ijana ndamuha 2 ndumva nyine ntangura gupanga uburyo nza kumwaki nza numva rikambwira ngo yerekana twarabonanye arambwira okay we ko tamwe mfise reka ntegerera hatu jani yugiye ngende ndakubwira ibyo ngomba kubwira nza numva rikambwira ngo agomba kuntumira sinzi ko mwumva ko kana ni doko nuguha agaciro ikintu cyawe mu buryo buciye bugufi rero ivyatunze bano bantu wewe wabanza kuguha doko uguha icyubahiro utanafise mugana nawe ucuca bugufi gusumba uko we yaciye bugufi ibi bintu vyarishe bagenda byaratwishe muri uyu mwuga wa sinema imwe gusa igasohoka ukabona bya bindi biradutse ndimwo we
uraza kunzanira kanya ka umva wagaye wamenetse wabyimbye ugira ucuri kumbe ni mu Burundi turaza kuvuga ngo ninde yapfumye ngo twokwemeza ko yatwitse sana hawe naho turagera kugara rero atacurigeza ko nico kintu kizokwica wewe muri ibintu sabasi yabateye intege ngo mwatoboye ni fresh yego kananye ndabaciye intege bawari turi hasi mwemere tukamba kambe hasi ko muri ivyo twakoze izoboneka hariya hejuru twe twibereye hasi bavuga bati buriya ni naka tayari baza batuvumishije natwe baza batudugije natwe tutidugije nuko Imana ibahezagire agafana murabona kagira gahe kandi numvise karayose murakoze Haleluya. amen Mashimwe. Amen. Mashimwe cyane. Umugoroba mwiza kuri twese. Denis, courage. Umwete wenda azi ko ufise ukomeze ntucike intege. Nk'uko nyine ababyeyi babivuze kugira impano ni kimwe ariko iyo impano uyifise ukayishira ko discipline impano yawe igera kure cyane hajya ngo ubwiza bw'umukobwa ngo umushyitsa ibwami ariko ngo discipline yiwe nituma niyo igena igihe azomarayo nuko Imana iduhana umugisha mugire discipline mu mpano yanyu kuko babivuze kindi naco umwete kindi naco nokongera ko ni kudacika intege jewe novuga yuko nivuze sinoba ngo ofisi impano gusumba abandi ndacyakambakamba ariko urukundo nkunda bino bintu ndimwo no gusaba Imana buri munsi kumpa discipline n'umwete nibyo navuga ngo bingejeje aho ngeze rero namwe mukomeze mugire umwete mugire na kwa kubaha ya discipline kubaha abato n'abakuze abo musumba n'abandi babasumba turafashanya kugira amasanamu n'amashusho muri rusange rero ntasanzwe muri gusa ntabigize umwuga kuri ico rero ndashimira cyane uyu munsi cyane Code ni kwa ntambara yaguteguye akatwaniza hamwe agasaba twebwe dufashanya mu bikorwa agafashanya n'abamukurira ahamutanguriye imbere muri uno mwuga wiwe sishatse kumara umwanya ariko shatse kuvuga nti Imana ikujya imbere kandi ndaguteye intege tuzimbere cyane izina rya Yesu Change amazina yanje wa Ange sanzwe ndi umwe mu bakinnyi ba BDR Production yego nandika iyo bibaye ngombwa additional kuvuga ni kumwe mu ngitsi ko murakoze Amen. Mama je ku mazina yanjye twanduye Yesu Yvette iwacu sanzwe mvuka Igitega je ku bisanzwe kuva nkiri muto narifuza gukina filime muga navyifuza ndi rukuru maze kumanuka ndahabaye no musagara abanyene ndara kubona abandi bakina abandi nifuza kubona ko nanjye noje imbere ya kamera nkumva yene kumenga no bishobora umutima ukambira ntavyo woshobora ubundi ukambira ati uragenda ugerageza ico gihe kugira ninjiye mu vya filime nakorera mu isoko candaja kuri Facebook cyabona yanditse witwa Eric aba abantu bifuza kuja kuri filime umuntu yakuye nimero ndamurondera maze kumurondera ngenda kina kumbiga filime umusaraba ya Samina nakinye mugabo narakajini nibyo nahereyeko arasira kumpa hari
nakinye nyene basubira kumiyorore nyene muga ndumva kumenga si wanje ntabishoboye hama nibwo nagenda gukina filime yari yanditswe n'uyu tumenya n'uyu Deni wari yaje gukina duhurirayo aranyitegereza aravuga ati wewe ndabona kumenga impano urayifise ndagutumiye uzoze kuntunira muri filime yanje candaza niko yaciye ampa gukina mirya shari ry'urukundo nizere ko harabayibonye cantangura gukina rero filime nk'uko buryo hama ikindi naco ndashimiye cyane Deni kuba mpagaze ngaha ndabimushimiye cyane nyakubaha Kimi Sabasi sinari bwamubone bamimimi harya n'abandi benshi ngaha ntabona rinzi nabona nyene mu sinema no mu bindi bintu nyene byose nuko ndagushimiye cyane mpunze n'abantu nyene nifuza kubona cyane Sabasi ndamukunda cyane nta gikorwa cyiwe na kimwe ntigera nkurikirana kuko rya filime Inkora Nkindi yaranyigishije cyane kubera je nakuriye mu buzima bubi bugoye kurya nyene irya filime ndayiravye kuva mu ntango gushika n'ubu ndacyayikurikirana ibintu bimwe bimwe n'ibintu byagiye birambaga irya filime yarafashije cyane ko mwabivuze mwaduteye intege muza mudusengera natwe kugira ngo turabe yuko uraho twakigeze nta byinshi novuga ndashimiye cyane Imana yo mu ijuru yo yaduhuje nkaba ndababonye Imana ibampezagire cyane amen Yesu nashimwe nanje ku mazina yitwa Imana Beatrice nanje nyene ndanezerewe cyane kuri uyu munsi ndanezerewe cyane n'ukuri hanyuma nyene ndanezerewe n'ukuri amahesa ntanukugisha ndanezerewe cyane abari ngaha bose harimo abunzi harimo n'abo ntazi ariko benshi nuko tuba dusanzwe tubazi mu byumviro ndakunda umutama Amede Manirakiza ndarishize ku Manirakiza kubera ko ndarizi cyane ndakunda ikiyago ciwe ndakunda yari karakina filime ndakunda yari ariko aragira ikiganiro runaka ndumviriza ikiganiro ciwe cyose nkakimara ndakunda Mimi Mireille numwe mu baduha impanuro nyinshi cyane ndakunda kandi na Sabasi reka namwebwe mwese muri nganda bakunda cyane novuga yuko rero mwakoze kuza kutugendera no kwitaba kugira ngo tumenyane kugira ngo muduhanure Imana ibahezagire nanje ndashimiye Imana kuri no munsi ku mazina banyita Maniratanga Jacqueline hanyuma narize ibyo gukina amareresi bavuze yuko babyigisha hajya kuri Saint Michel hacigisha Libert na Fanny ndagenda ndabyiga kubera byari ibintu nkunda cyane hanyuma baca bantaziraho mama star sinzi cyo barikuye bamwe turi nyuma yanyu tutarashika mbere aho Deni yobageze ikintu gusa jewe cabereye ngaha kandi kinezereye mu mpanuro zose zagiye ziratangwa nafashemwo ibintu bibiri uzi curi kurarondera ntupfe ico utoye ikindi kigira kabiri nimba ufise impano yongere ko discipline Deni akimpamagara ngo nze kumufasha muri irya filime Ishari ry'urukundo naje kuyikina mbere umenga isa n'iyiri kirahera ariko jeyo umuntu ampamagaye rero gukina nibaza ngira ko ndyoherwa cyo kimwe na wa mwana bahamagara kurya kubera je n'ukuri gukina ni impano yanje ni gwanje nyene mba ndoyemwe ikindi naco ya discipline nkunda nanka umuntu acegwa Deni nagomba ucushingira intare ndanka umuntu acegwa muri ibi bikorwa
danga umuntu abifata nk'utari karabikora nk'ibitari ibyiwe nimba twifuza aho tugera natwe tubiha agaciro ibyo turi ko turakora umuntu akubwiye ko shooting itangura saa 4 ukacuza saa 7 vrema ni ukuri je ico kintu kiransitaza rwose kiretse uwo muntu yoba ya telefone nyene igikobwa akaca amubwira ati nafatiriwe ni ukuri urambabarira ndaja kuza muri aya masaha ariko namwe umubwiye ukayabera ko ku mwanya je rero ndi umuntu nanka gucega iminsi yose dena telefone amaza ushaka nze sangapi ati saa 3 n'iminota ajya mazero mbashitse nca ndamubwira ko nshitse kubera iki je nje gukora ico shaka nje gukora ico nkunda nje gukora ico nifuza ko kizompa gutera imbere muri kazoza kuko je ndiko ndakura mfise imyaka 52 nubwo mubona nsuku ariko benshi ntibemera ko ndayifise muganda ndayifise vraiment mfise abana bane n'umushinga nta nkunda cyane kandi nagiye gukina abikunda ni ukuvuga yuko nk'ubarazi ko ndi ngaha kandi ntashabura ngo ntashe bwije n'igihe ngoba ntashe saa 4 mvuye muri ibi bikorwa ndamubwira nti hagarara kwibarabara ntegere naho bakiturekuraho nagiye gukina akataza kuntegera n'amahoro menshi atibaza ibindi mvuye gukina kandi kirenze ibyo ndakijijwe nkorera kuri Anglikane mu Nyakabiga ndo mukontabule ndahamaze imyaka 13 ntaca Imana ngira iranyima amen fesa abakobwa babiri n'abahungu babiri Imana yarampezagiye mugira umugisha nezerewe n'ukuri no kubabona nkuko babivuze ibikorwa by'aba bantu ndabikunda kandi n'ukuri nanje ndabikurikirana nico gituma nifuza ko umunsi umwe Imana izomfasha nkasanga kinye nabo Yesu abahumugisha Shima ubwa mbere Deni yanyiyumviriye ko akantumira muri benshi sijeje nyene nkora group wa Despoir ariko ni benshi ariko rero ndashima Imana ko yashoboye kuntumira muri babandi benshi mama icyo novuga je sindi umukinnyi w'amafilme tumenyesha amakuru nk'uko mwabyumvise ariko ndakunda amafilme rimwe na rimwe surtout nk'ingaruka ni filme nakunze cyane ndayikurikirana dite biara kisa basi vraiment ndaryohewe no kuba uri hano nk'umuvyeyi ushobora kugida wantambara n'abandi ndakwigira ko inyigisho nyinshi cyane esike mimi hey sikuri murafise inyigisho z'akanovera non pas que ari amafilme kuko amafilme benshi tuyafata ukundi mugabo iyo ugiye indani muri yo urashobora kumva message Deni ndamuzi depuis 2019 ari mu gospel music azanye indirimbo ku radio nukuri yaririmba neza narumva ko amajambo aririmba ari meza cyane akunda kumuvugiriza indirimbo mu biganiro bitandukanye ndetse no muri animation munyuma rero mbona yagiye mu mafilme nanamubajije ibibazo byinshi bijanye n'aya mafilme yagiyemo kubera iki utaye indirimbo ukaja mu mafilme yashoboye kunyishura ibitandukanye no kuri mikro ndavyibuka aje mu kiganiro c'indirimbo ico kibazo narabegizije kukimubaza kuri mikro barakimubaza yarisiguye bimwe ariko mu nyuma naramubajije nti canke wasanze muri gospel atabufuriyo tuja mu mafilme kugira uje kurondera y'ubufu nico cakujanye yarambwiye ati oya ico kirimwo umugabo kandi no muri filme hariyo message mu nyuma narakurikiranye filme yiwe ishari ry'urukundo narabonye ko hariyo message ndabwiranye okay courage rero ndi hano numva nyene kandi n'ubundi no mutera intege na cyane ko ari kumwe n'abavyeyi bashobora kumugida bakamwereka ingene ashobora kubikora mu ndero ikwiriye no mu bigezweho bikwiriye rero numva umenga nomuha amakoraje nongera ndabashimira
cyane Sabasi na Mimi n'abandi numvise n'uyu undi bari kumwe Amede. By'ukuri ndabashimiye cyane, mufashe n'abandi bakiri inyuma bakiko baratangura, ingabire ziratandukanye, ni benshi bari inyuma tubona batanguye babyura gatwe babyuka mu gukaronde byo ariko baragiruka bihura. Hano ndabona n'undi twicaranye hano nawe nyene umenga nawe nyene yavyuye gatwe, mufashe benshi gushika kure, Imana izobibahembera kandi Imana ibahe umugisha. Ndashimye cyane. Urashaka kumbwira ukamona Shalom. Ndabaramukije cyane. Amazina yanje yitwa Umwana Francine. Abasanzwe indirimbo za gospel natanguye kuririmba mu mwaka wa 2004, ariko ntibyari byoroshe kandi ndashima Imana. Nk'abasanzwe ndi umukinnyi w'amafilime. Katse nari nifuza ahantu nkinira, ngirirwa amahirwe yo guhura na Saba. Ndamwegera ndamugasa mbije ndifuza gukina kuko nari mfite filime nari naranditse kuko ndavuga ati bigabujamo gute kugenda gute. Ndamwegera arambwira ngo kugira uze mu mugwi wacu wotanga uburyo ndavuga ati mareka baje ya filime ninagenda gukina hariya n'ibyo ko sanzwe ndirimba ni sawa, none ya message nashaka gutanga bizogenda gute. Imana yaranshoboje ngiriga ubuntu nkora ya filime nanditse yitwa Urwo rw'Umusenzi. Sindayisohora, ndacabitegura inzira kugira bize bigende neza, ariko ntangura ku giti ciwanje. Rero ndagomba gushimira Imana imugisha yashoboye kuntumira nkaba kumwe namwe, kandi n'ukuri twagiriwe amahirwe, twatewe iteka novuga n'Imana. Ndagomba kubasaba mbere Mimi nahora ndamubona igihe kimwe twigeze kuvugana ico gisi nari ino, mbona n'ukuri aciye bugufi, nukuri ndamukunda n'umutima wanje wose mirubaho. Nifuza kukubona je naradukuje nukuri ndaryohewe cane, mbona nifuza kubona na Amede ndavuga ndamubona filime ryari hano yatanze ikiganiro ndamukurikirana, ndavuga ati Imana izimumurire, ndifuza kuzobona na Sabasi nifuza guhura nawe. Rero ndabashimiye cyane, nagiye ndumva impanuro mwaduhaye, ca mbere gusenga, ca kabiri guca bugufi, ca gatatu uwuzi ico ashaka ntafica n'amajambo menshi Sabasi yavuze numva namwigiye ko ibintu byinshi, numva izo mpanuro by'ukuri, nka twebwe dukina filime, nka twebwe turirimba, dufise twamenye Imana hamwe twozigendera twogera kure cane. Rero ndabashimiye cane mwese ko muri ngaha ndabakunda, kandi ndishimiye cane kuba Imana iguha umugisha kuba wabikoze